hanyuma uwundi munsi numva ariko aritaba telefone numva bariko aramubwira uwo mudayimoni ngo nimumujane kwa muganga mumwicishirize y'urushinge mumubwire ko mugiye kumuteza urushinge rwa corona kuko bari bamaze kunteza urushinge rumwe ryari itegeko ry'uko twese baduteza inshinge za corona. Wa mwana wa mugore numva ariko aramubwira ngo mumujane muca muvugana n'abaganga n'abadokiteri bamutera anesthesie aca asinzira baca bamwiciramo. Ariko imbere yuko iki kiza Imana yabizi ko n'iki kibazo gikoresha hariho uwundi mukozi w'umuganda twavugana arambwira ati abaganda barabamaze babica babatanga ibitambo urabata mu ruzi urabandi bajana kwa muganga bakabakuramwe ibitereko imitima amafigo bakabica muri ubwo buryo bakababwira ngo wateze inshinge za corona kugira abarungike batahe amakontra heze bakaca batera anesthesie bakaca bapfira muri ibyo nyene. Niho rero kubera uwo mukozi yari yabimbwiye ko bariko barica abakozi muri ubwo buryo nagiye numva kuko jewe bari barageze igihe bari connectana n'umutima wanje nimba niyumviriye nimba arico miko mvugana n'umuntu kuri telefone naje numva nawe ariko barakivuga mwavuze ngo niko bari barakoze bakoresheje imbaraga z'imyuka mibi yabo. Rero niho naje numva vango ibi yaramaze kubimenya ngo yaravuze ko atanubwo tuzomujana kwa muganga kumuteza urundi rushinge ngo yemere tibi ntibikundi ibi yaramaze kubimenya natwemerera ntagenda ico naco nyene kiba kirandenganya uko nyene numva ko Imana yagishize imbere yanje kare kugira ngo naco nibaze bakimpendereko. Hanyuma rero ariko inyuma gato nsubiyeho umunsi umwe baraje abadayimoni baraza buzura saro harimwe narabonamwe n'abaonkre babo bahamagaye ngira bo bazi bafise imbaraga zibaho zose babahamagaye buzuye saro yari saro nini ngira kwicaramwe abantu nka 100 barayicaramwo. Niho rero bampamagara ngo ndabashira ibyo kunywa ndabibashira ariko nkumva ariko baravuga ivy'iwacu muhira baravuga ngo ariko ngo nta mugambi gutara afise ngo yagomba kubandanya akora akazi ngo arafise umugambi wo kubakirinza abavyeyi biwe ngo nimumureke ngo abandanya akora ngo arashaka kubandanya akora akazi. Uwo munsi rero niho nagenda ntandagenda hana tamuntu numwe mbona ndakemera nti ndahamagara Yesu ndamubwira nti Yesu numanuke izi nama barimwe ku bwanje uzihungabanya zose aba bantu ubahungabanya ndasenga uko nyene haciye akanya ngiye kurabasanga baba dayimoni bose bagiye nta numwe akihari uko nyene nakabivuze uko nyene yabivuze Yesu yabikoze nk'itegeko yaciye aza bikora uko babantu nabo mbona bariko baranda bakubita urutoki bagira inzigo ngurakemeye je nanje aho ndica ndavuga ati wona hamagaye yaje yakoze ico namubwiye yabahungabanije kandi bose baciye bagenda nta numwe nasekona ngaho. Niho rero mu nyuma rero nundi munsi narumvise ko arabaza ngo turabire yuko kuko baba niba bakeneye ari ikintu bakeneye kubaza kumenya baraba telefone ati mbega iki kimeze gute nkuko woje ngira ngo abantu baje mu bapfumuje ntaho ndaje mugango hari ukuntu baducushaka bakakubwira barabaza ngo mbe mwo tumenyera kamera yarayibonye ko tumutega ntitumufate ubwo kamera yacu ntiyo yarayimenye yarayibonye ndavuga nti ndasenga mvunduzisengesha mvuga ati bababwira batayo nabonye bazontege baruhe kandi ndayizi kwihari ubwo nyene nza numva bavuze ngo shango bambwiye ko atayo babonye aho nyene mba ndahabaye uko baze batayenze kandi nayibonye. Niho rero nagenda naza mbona batabonyene barigiriye kurondera umukozi numva bamutamagaza aravuze ati tugiye tuhurungike gusengera iwanyu mu Burundi uje gusengera iyo Mana yanyu numva nyene bariko baridoga bababaye yagiye kurondera umukozi ariko Imana yari yamaze kubategeka mu mutima ko byanka byakunda ntegezo gutaha kuko ico gihe Desambre mbwira ngo senge ngo hari cigomba ikore yari yavuze ko igomba imbohore igomba inkura hwana ya migambe yuko rero nari gukora imisi imyaka 3 byari byo nibaza jewe Imana yo yari ifise ingene yabiteguye kubikora yari izi ko nkora imyaka 2 irangiye nkaca naho rero ariko uriya munsi Desambre le 18 Desambre intabaye kuzimu ikangwanira intambara nkabibona uwo munsi naciye afata ingingo ko ntazongera gusuka ntazongera amamakiyaje ikintu cyose nzi ko Imana yanka kubw'umunezero inteye kubw'urupfu inzindiye ko ntazongera gukora ikintu nzi ko Imana yanka ibintu bijanye gusuka amamakiyaje n'ibintu nk'ibyo nafatiye ingingo aho nyene ko ntazongera kubisubira ata muntu numwe abinsavye tinanje ikintu kibaza Imana sinzongera kucikozaho kandi ikintu kinezera Imana nico ngiye kuzokora nanje kugira nezereze umutima w'Imana nanje nejeje umutima wanje uyu munsi ikangwanira urupfu aho ntari kwigwanira aho ntari gutabaza umuryango ngo ntabare aho ntari gutabaza umuntu numwe ngo ashobore kuntabara. Rero niho bagenda kurondera umukozi baramubura bamaze kumubura kubera corona ntibinjira baca bavuga ngo none ko tubuze umukozi turabigenza gute wamutamakaza aravuga ati ushima yamaze kumenya nuko twagiye kurondera umukozi yaramanyiza kumenya yuko uwo mukozi yahora akora hano twamwishe wa mwana niwe yabimbariye niwe yambwiye ati kandi umukozi kanaka
baramwishe yarapfuye ca numva ati kanaka yarapfuye kuko umwana nkishikaye mpamagaye izina ry'uwo mukozi je nari nzi ngo yarakoze arataha hanyuma nanje banzana kugira nongere gukora nawe kumbe bari bamwishe bamutanze nkuko bagire bangira we yaramaze kumenya ko kanaka twamwishe kandi yaramaze kumenya ko twagiye kurandira umukozi kugira tumwirukane ngo ntashobora kuguma abandanya akora amahera yanje ageze ko bampemba mu mezi abiri ya nyuma aho nagiye kumenyera ko aribo babigira bayaroga naza numva bavuga ngo agira je agende hahande yaje wa muhungu kuzimu bamubwira ngo babigira ukuntu ngo none nje kubabwira bigenda gute wa mukobwa ari we yampemba niwe yabwira umuhungu ivyo batongera ku mahera yanje bampemba ivyo batongeye nivyo byaca biba kuri ya mahera ahubwo n'uwaje kuyatora ni Imana yamurinda bondi ho nisanganye byari kumubako kuko bamaze kubona ko nabananiye baca baronda no gufuma bica uriya muntu aje gutora amahera yanje hanyuma jewe hano numva yuko kumba amahera yanje nkore atani camara kubera abo ndavuga ati désormais ubu rero reka mfata inzira ntahe ariko mu mutwe sinumva ko ngomba gutaha nagomba banjane muri office bansubize ngumaho ndondera akazi mu yindi nzu kuko ndavuga ati none hoho kwata mahera nakore atayombona ndataha mu Burundi ndababwire ngo nakoreye iki ndatamvuye ngo office ke n'abantu ntashafitiye n'utudeni kubera ibibazo by'amahera vyabanzi ngo ndayabahasi ndayabaha ndababwira mbe nibanyishuza ndababwira ngo mahera yabari muhira ho mvuga ngo nzanye kimva ngo nari hehe ndavuga ati rero ngire ngo muri office ndondera akazi ahandi hantu nimba nzokora umwaka umwe ndushe nkataha ariko ndabiko noronka amahera n'amakena Imana nayo suko yabishaka jewe ngiye muri office nibaje ngiye gukora kuronka y'akazi bonyere baranjanye uwo munsi nagateke ndavuga ati vyakunda banyica bagira iki baranjanye iyo bankuye barambwira ngo sawa ngucara ngo turakujana natekeye vyose bavyose basanga natekeye no mu kazi gatondo ndabakorera akazi ndakora isuku ryose niho bamperekeza mbona wa muhungu arahitanye n'amayisume yambaye n'umwana n'umutama bose buzuriye imodoka ngo baranjanye je ni mu mutwe wanje nagiye umutwe mu mutwe tibanjanye mu gahinga kunyicirayo ntabwo banjanye muri office kuko ntibari kunjana n'abambaye amayisume n'abagize ntebanjanye tibashaka bazanye imbugite baze gucanyicira mu gahinga bante umutima ngenda ndasenga kubujya kuntu rero bari connect n'umutima wanje barumva ibimasengesho niho ndagira ngo reka arasenga ngo niyo ngo tugiye kumwica ngo reka arasenga ngo niyo twagomba kumwica ngo acasenga ngo hamagara Imana mbona biko biratwenga kubera amasengesho ko yumva ndagira nagira mu mutima mugabo bari ko aravyumva kazana ko biratwenga ko aravuga ivyo ndiko ndavuga barashikana muri office ndahamara iminsi 4 nzingo ndindiriye akazi nawe kumva uwo munsi nyene bagiye bantaburije tike y'indege bukeye bucanza nagiye numva uwo muntu wa office umuntu uzakora muri office ambwiye ngo wewe je buca ngo tukurungika mu Burundi ngo itike y'indege yawe yararishwe ariko jewe mu mutwe nari nzingo je ndindiriye ko bambwira ko ari undi muntu baje kurondera umukozi nje kumukorera uwo munsi nyene acaranjana kwa muganga office niyo yari kiranjana numva abo nari navuye mu yabo ariko umutima rugihagaze mvuga ati none bava bakorana n'abanyene nabo banyice mbona rero baragiye barandiye tike y'indege barayizanye baranjanye kuri aeroport barandiye amatike y'indege bari bayarishe bajya nyene nkorera kuko ne bari bategezwa kundihira ngeze muri Ethiopia rero telefone bari bayitanganije amafoto yose barafuse kugira ntiyagira ifoto y'abamwana ntava ntwara ngo bafise ubwo ngo twaba tubaroga kubera ikibi bankoreye byose bafutanganije telefone bayishize mu rurimi rwabo hanyuma niho ngeze muri office nababwiye ati je nubwo ngende telefone yanje barayishe nta carte simu barayinyatse nta na kimwe muhira ntibazi ko ngiye nta mahera fise yo kushika nipimisha na corona kuri aeroport kandi sinshaka kuhava baca barampa wifati rondera umuntu wiwanyu rero umubwire kutashe nta kindi kintu tugahaye urusha kuvugana n'umuryango wiwanyu nk'umunota umwe uwo mwanya ndatangwa ndiyumvira ati mbega muhira none nimba ngenda bwiye ngo ndaje mvuga ngo mvuye mvuga ngo nzanye iki mbebwa budeni bw'abantu bwo bavise mvuga ngo amahera yabari nkumva yuko ibi bintu jewe ngiye naciyemwo ntubagwa ngo ndabibwira abantu baja guca babango ahubwo waragiye amahanga arakunanira ucuragaruka reka kutubesha numva ngize isoni zo kubibabwira ndahora ariko byose yari umugambi w'Imana Imana ntiyari yashimye ko intahana muhira yaciye injana handi hantu kundi muntu twiganye injanayo muga ngigeze muri Ethiopia naciye nkoresha wifi ca ndarondera undi mudamu twariye kuri YouTube yahora ndamubwira ngo asengere ndamubwira nti je ndatashe kandi 60,000 yakuri ha corona ntayo mfise nimba bikundu yanzanire nta wundi muntu numwe nashoboye kurondera uwo mudamu nyene arambwira ati nari mu masengesho mugabo mbwira isaho ushikira ndagutegera sahindwi nyene nasanze yantegereye yamahera yayanzaniye atanze ntamuzi wa muntu acanzana n'imodoka yiwe arambwira ati none ndakujane ushikira he
ca ndabwira ati je sindashaka kumva mu mutwe iyo nja gushikira kuko sindatekana mu mutwe ca ndagenda shikira ku wundi mudamu ndamubwira nti jewe iyo nahora nje kurondera amadokima sinavuze ukuri kandi Imana yamwije imbabarire mugabo vyose wari umugambi w'Imana ngene vyagiye biraza nshitse mu Burundi hari amadokima nje kurondera nagomba kugira ngo ntasubire inyuma nje gukora iyo nahora nkora kuko bo bari bazi ngo nkora muri Kenya niyo nanje mva niyo nahora nkorera aho hantu ndahava ndagiye wa mudamu maze imisi arambwira ati none rero urabona ko ntagiye ahantu ndaza abana genda handi hantu uraba handi hantu ca ndagenda kundi mudamu shitseho maze marahamezi 3 nawe nyene nkamubwira kwa kundi nkumva sishaka ko umujyaga wanje sinarinde kuriwe kuwurondera abagenzi sinanishoboye kubarondera uwo muntu nyene Imana nimbwiye ati rondera uwo niwe narondera wa mukozi w'Imana rero twamenyana nkigenda wariwe yasengera bakaja no ku musozi bakamahana indwi ari Imana yabwiye ngo bagumeho basengera niho rero naho nyene njitse abantu maze amezi 3 Imana amubwira ngo genda ubwire telefone ave hajya ahantu agende ave hajya ahantu niho yazarambara ati Imana yambwiye ngo vaho ahantu ndamubaza none yakubwiye ngo ntinjangenda hehe yambwiye ngo genda usenge je nawe yambwiye aho uza genda usenge ngene yakubwiye aho uza niho nagenda ndasenga rero ngama kuvuze ko mva hano hantu ugomba ko ngenda numva ijwi mu rirambwiye ngo genda ku muntu kana kuno twiganye imbwira izina giwe niho namubaza nti jewe nawe nyene gasi namubwiye ukuri kuko sinashaka umuntu amenye ivyo nanka umuntu amaza birebire numva umengo umwanya wo kubivuga nturagera ca ndamubwira nti jewe nashaka gushikira wawe hari ibintu naje kurondera none rero ngomba kugira ngo nze ngushikire wawe ndabirondera ati karibu nuze ati nuze nta kibazo hantu ndashika ndahaba ngumaho nkagoma nsengera aho mu nzu sinja gusenga sintembera famille ntizaho ndi nuwo tuvuganye ntamenya ngo ndi mu Burundi kandi naraje je ndatewa ndavuga ati ibi bintu biranduhije niho hageze haheze nk'amezi 7 ndi mu Burundi navuga nti je ndigere niyumvira ahantu noja gusenga ngiye gusenga ndabwira umudamu njana ngo tujana ahantu nje gusenga ngiye wa mudamu duhura n'umuntu mwibarabara ariko anjeta ngomba nje gusenga navuga Mana nimba ahantu ariho wumva noja gusenga uje kunyereka ikimenyetso nimba uwo muntu ahantu ngiye gusenga umukozi w'Imana adakorana nawe naho nyene binyereke ahanjanye wa mudamu hose ngamara umva ijuri ngo yasango vaho ahanda njanye ngo yasaho ngo singaho niho rero tuvuye ahandi ku rushengero rumwe mpura n'umuntu atubwira ngo muraza ndabatumiye ku rushengero urunuru wa mudamu rero ndamubwira ati uraza tujana ahantu wa muntu yadutumira wa mudamu akanga niho umunsi umwe naza mbona umunsi umwe aremeye araca ngo ndakujane ahantu wamubwira ngo ndakujane hamwe wa muntu yadutumira ngezeho nshitseho numva ijuri rambwiye ngo nahanyene nagomba kuza gusengera kandi uzokamusengera hanyene ca ndavuga nti aho rero mu mutima wanje namaze kumva ko nagakiza nakakiriye namaze kumva ko ngiye gukorera Imana namaze kumva ko ikintu cyo gukora gusenga no gukorera Imana gusa kubera ivyo Imana yankore nyene ndenze urufu maze gushikaho nkigeraho ntangura kumva ijuri inganiriza rekanyereka urwo rushengero rikambwira ngo warambwiye kubwo ivyo nagukoreye uzonyubakira inzu yanje uzonkorera ibi nibi bivanye n'ibintu je nazo ndasezeranira Imana ko nzoyikorera shitse mu rushengero ntangura kumva ryabiguma ringaniriza niho navuga nti Imana niyo wankorera iki nanje uzoheza ndabikore niho rero nateba ndumva Imana mpaye message yambwira ngo igihugu iki wansavye kuja kubamwo ngire ndakikurungike kukibamwo kuko numvise ko ufise umugambi mwiza ku murimo wanje niho haho rero yari kumbe yari kiranyereka urwo rushengero ntirurahera kubaka nkabona mbwira ngo uzububake abana baja kuririmba nkabona nyereka utwana tumwe ngo tujya twana uzutwambike uzudufashe hagenda bakorare kuririmba imbere nkabona nyeretse nk'umudamu ujya mudamu ngo uzumufashe ikiniki ivyo byose nkavuga nko ni wa murimo w'Imana nemera ko nzoyikorera ikaguma imbwira ko igomba kundurika muri ico gihugu hanyuma rero ngiye kurangiza imaze gushika mu rushengero niho umunsi umukozi w'Imana uwo mukozi w'Imana yakarasengesha yazarampagurutsa arambwira ngo Imana iramubwiye ngo igomba kumpagurutsa kuyikorera mu murimo wayo ngo kuko ivyo abo yarishuze mu murimo batariko barayikorera ca ndumva nti kumbe rero ivyo yancishijemo biriya vyose yari kironde kwambe ryari ishuri ryanje nariko irondera ko nza gukora ibi nariko ndiga ntazi ko ndiko ndiga nariko nibazongiye gukorera amahera ariko Imana itagomba ko yamahera ndayakorako cyo gituma ntigera ndayabona mu ntoki guhera uwo munsi numva ko Imana impishuri gituma yanjirije mw'ivyo kuva uwo munsi ntangura kumva ko ico gukora ari gukorera Imana nkuko yonyene yabinzanyemo aho hari dimanche mercredi haraza uwundi mukozi w'Imana nawe nyene aje gusenga aravuga ngo Imana irambwiye ngo umukobwa igiye kumuhagurutsa amavuta y'umupasiteri igiye kumukoresha aho nyene kibivuze uko numva
ndaraba ibintu akora ibintu akora, nkabona abantu baje bari paralize baza gusenga bagenda bashima Imana, abantu baje bafise amakansere nkumva baje bashima yaba kijije. Ndavuga ati Mana, nimba iyi mirimo mbona uwo muntu akora ari igomba kunkoresha, nimba ibi ari byo ugomba kunkoresha, ndagushimiye ko kugera uno munsi umpishuriye imyaka ine yose maze ndi mu ntambara ntazi ibyo ndimo, ko umpishuriye igituma wampishishije muri ibyo, ko kwari kugira ngo ndagukorere unkoreshe iyi mirimo. Naho yarampoje n'umuntu muri groupe kuri YouTube, ndaja muri groupe aho baba bo mu muryango ntare kuri we kubavugisha, baba bagenzi ntare kuri we kubavugisha, ariko muri iyo groupe nkagira nkasengesha, hakaza amaliste y'abantu bagwaye imitwaro itandukanye nkabasengera, kubera wa mupasiteri Imana yari yavuze ko igomba kumpagurutsa kuri aya mavuta yiwe. Nkasengera abantu bagwaye nkumva bambwira ngo bakize, nkasengera abantu bafise ibintu nkumva bambwira ngo bakize, urabambwira ngo baronse ubuzi, urabambwira ngo bakize za ngwara byari ibintu by'ubirozi biri mu maguru biri hehe, nkumva bambwira ngo bakize. Ni okay, rero muri Imana yagomba kunkoresha, ndabona yatanga kukoresha. Ikirabwira rero umuntu ati Chifoni turiko turasenga, Imana yavuze ngo indege yakurije zigapfubusa, yarazikurije ukagira ingendo z'ubusa, uhari izindi ngendo igiye kugukoresha z'umugisha, igiye kuguha amahirwe ya kabiri, kandi igiye kukwambutsa amahanga, ikunezereza umutima, ikwereka ibintu utari bwabona. Naho rero byagendeye ngaho, iyo groupe ndarimo ngaho nkora uwo murimo uko bigeze ngaho kugera no munsi, ariko Imana yambwiye ko igiye kunjana mu muryango, injana no mu bagenzi, igihe cyo kuba ndi jenyene ndi mu mahanga, umuryango utazi yondi wakirangiye. Naho bigeze nuko telefone Imana ihabwa icubahiro. Imana yarakoze kuvyo yakoze. Ndafise akabazo kamwe gusa. Ni ikihe kintu mu majambo make, kuko intumbero ya kino kiganiro ni ntahe, tugomba gufasha imitima y'abantu baba bari mu bibazo, bamenye ubyaneza ko Imana bumva icyo Imana ikora. Mbega mu majambo avunaguye make, ni ikihe kintu wobwira umuntu ariko araca mu bibazo nk'ibyo waciyemwo, uwo muhanura iki? Mbega yokora iki nkawe ku giti cawe mu majambo make? Imana ikumugisha. Murakoze kuri ico kibazo mumbajije. Numva umuntu ari mu kibazo, ikintu yokora yokwegera Imana agasenga, kuko umuntu nimba Imana yarabategeka ngo baje ku musozi bansengera indwi yose, ni kubera nari nishize mu biganza vy'Imana. Abo bantu bakansengera nkabona ubutabazi. Kandi ushobora kuba uri mu kibazo ari umugambi w'Imana, ari Imana ikigucisha ahantu ugira ikomeze umutima wawe, ishobora no kuba ifise umugambi wo gukoresha umurimo wawe nkuko yari kibinjishamo, ntazi ko igambiriye kunkoresha, ariko ugire ngo umutima wawe wegeranye, igucishe bugufi. Ishobora kuba imbere yawe igomba kuguhezagira kugira ngo uburi impuzu wambara uze wambika abandi, umenye ko buri cyo kwambara kibibabaza, uzugaburira abandi, umenye ko nimba inzara warumvise ko ibabaza nawe uze ugaburira abandi. Urumva ko hari ibintu vy'inzara yanjishijemwo, hari ibintu bibi cyane yaranshishije mu kubaho ntagira ico nambara. Impuzu nagiye mfise natwaye ikanzu imwe n'ijipo imwe nizo nagarukanye. Nimba uno munsi narabonye ko kubura impuzu yo kwambara bibabaza, igihe kiri imbere nanje urumva ko ihaye inyereka abonambika, ihaye inyereka abantu nzogira ibi nibi, nukugira nanje menye ko cagiye ntari impuzu yo kwambara vyambabaje, cagiye nari njonje menye ko nanje kugaburira abandi bikwiriye ko ndabikora, kuko nanje yitabinjishamwe sinobihaye agaciro ngo menye ko bibabaza. Numva umuntu vyiza yoje imbere y'Imana akaba ariyo imurongo rikamwereka icyo umugambiriye. Nuko telefone Imana igumugisha, tushaka tugusabe mu masengesho magufi urangize usengera, usenga wiganisha arenganye. Imana igumugisha. Karibu. Ego murakoze. Datanye n'icubahiro, ndagushimiye ko uyu munsi wari ubuzi ko nzaba nicaye hano ndiko ndavuga imirimo n'ibitangaza wankoreye. Ndagukengurukiye Mwami ko inyuma ya myaka ine wampishuriye ico ngambiriye ko, none uyu munsi naje hano mvuga bya bitangaza byantambara wangwanira, bimwe Mana atamwana w'umuntu yari gushobora gukora warabikoze. None abantu baje kubona ikiganiro bamenye ko nimba bari mu ntambara hari Imana ihagararanye nabo, bamenye ko nubwo ubugitayo bahagaze imbere hejuru yabo atabo bica uhagararanye nabo, bakwiringire basenge kandi bizere kubwo kubona iki kiganiro ni intaye yanje. Uwo kwiringiye ntumuta, wiringiye Imana sinigeze mbona Imana imuvaho. None ugiye kumviriza ikiganiro z'umuhezagize ibyiza byawe, uzumukomereze ukwihangana, azaduze ukwizera, amenye ko mu ijuru hari Imana ikora kandi ari ifise imigambi myinshi ku buzima bwacu. Amen.